Acheteur, exiger la facture reconnue par Robert après paiement, c'est votre droit. nk'uko bivuze ati kugira ngo intsinzi muyishikeko haba ari ibintu byinshi si ugukina umupira gusa ariko n'ibiganiro b'inyuma y'ikibuga cyane cyane umwumvikano hagati y'abakinyi uko bumeze navyo nyene birakonta kugira ngo mushike kuri iyo ntsinzi rero gushika kuri uno mwanya abakinyi twese tumaze nk'uko koca yababwiye hafi indwi zitatu turi hamwe izo ndwi zitatu turi hamwe nibyo twavuye mu makipe atandukanye ariko izo ndwi zitatu turi hamwe byadufashije kugira ngo d'abord turushirize kumenyerana kandi turushirize kuganira ico no bamenyesha neza nuko hagati yacu hariho ubumwe kandi hariho urukundo kandi twese dufise objectif imwe turiko turavuga ati tugerageze kugira ngo igihugu cacu kize gisubire muri cane nkuko bari bagiye bakuru bacu muri 2014 rero nta nkeka twebwe hagati yacu hari ubumwe hari urukundo hari ukumvikana kandi twese kirushirize dufise intumbero imwe yo kugira ngo terite igihugu dusubire tugende muri cane. Acheteur, exiger la facture reconnue par Robert après paiement, c'est votre droit.